Nshuti z'umusaraba bagenzi bacu, turizera yuko muguwe neza kuko natwe turamahoro. Rero muri kano kanya tugiye kurabira hamwe icigwa twari dufise mu ndwi, turabe mu ncamake kandi tunishure no ku bibazo byanyu. Rero imbere yuko dutera tuje imbere, reka tubanze twiragiza Imana. Uhoraho nyene icubahiro, tugushimiye impuhwe zawe, tugushimiye imbabazi zawe amanana ntajya utugirira, ntuhabwe icubahiro. Muri kano kanya tugiye kuzingurura amajambo yawe, ariko ubwo tuyazingurura bwose ntiturabera, ntituri bazima. Nico gituma tugusabye kugira ngo utugire bazima kandi muri Kristo Yesu, kumwe amaraso y'igiciro waseseye kurukuta ku musaraba uzogukoze. Nyagasani nuze ubane natwe, turanyotewe, dushaka kumenya amajambo yawe, dushaka kumva ibyo tubwira, ibyo yaga natwe, kandi uduhe kugira ngo nitwamara gusobanukirwa amajambo yawe tubishinga ntahe bizima, abatubona bose bahinduke uzogukoze. Nuko rero Nyagasani ubane natwe mu kino cigwa mu izina rya Yesu. Mino ndwi twagiriwe amahirwe, twagize ubu twagira ubuntu bw'ishini Imana yabanye natwe, tubasha kwigira ivyigwa bitandukanye. Ari nayo mpamvu kuri no munsi wa gatandatu urangiza rino yinga tuje kugira ngo turabe muri make ivyigwa twize mino ndwi. Mu vy'ukuri twarabashije kuba dukurikirana icigwa cari gifise umutwe uvuga ngo inkomezi z'igishinga ntahe bwite. Nico cigwa twariko turakurikirana mino ndwi yose, aho twasanga umurongo wo gufata ku mutwe mu gice c'ivyakozwe n'intumwa ca 4 umurongo wa 20 ahavuga ngo kuko tweho tudashobora kureka kuvuga ivyo twabonye n'ivyo twumvise. Muri kino cigwa twabonye uburemere budasanzwe, uburemere bukomeye bw'ukuntu amajambo yose twumvise ku Mana, amajambo y'ivyo twiboneye ubwacu n'amaso yacu, canke ibindi bikorwa byose vyerekana urukundo rw'Imana ko tubwirizwa kuyamenyesha abandi. Ari naco gituma umusavyi w'Imana Yeremiya mu gice c'8 mu gice ca 20 murantunga umurongo w'8 yaravuze amajambo akomeye. Ku murongo w'9 iyo mvuze ntisinzosubira kumuvuga canke ngo ngire ico mvuga mu izina ryiwe, haca haba nk'umuriro uyingana mu mutima uhishije uburimbi amagufa yanje, bikangora kwiyumanganya nkaba ntobishobora. Uyu ni Yeremiya yariko arashaka kwerekana yuko igihe cose atavuze ubutumwa bw'Imana ashobora kugira ivyago. Aya majambo na Paulo kuko yararongoye na impwemu yarirongoye Yeremiya, ariyo iri narongoye Paulo, nawe aya majambo yarayavuze igihe yandikira abikorinto mu gice c'9 umurongo w'16. nawe nyene Paulo yaravuze amajambo agomba gusa naya, ati iyo mvuga ubutumwa singira ico nirata kuko mfise ikingobera, ntavuze ubutumwa nobona ibara. Uyu ni Paulo yavuze aya majambo. Muri iki kigwa rero twabonye uburyo butandukanye bw'ukuntu abantu dukwiriye kwama imisi yose twumva yuko tubwirizwa gutanga ivyo dufise, tubwirizwa kuvuga ivyo twumvise. Mwibuke Yesu ariko arasezera abigishwa biwe, yarababwiye ati namwe muri vyabona byo kushingira intahe ivyo. Aya majambo twarabonye muri mu ndwi yahera, ukuntu Yesu yerekanye yuko abigishwa babwirizwa kumushingira intahe mu buryo butandukanye. Hanyuma hari ivyigwa twabonye nk'ibishinga ntahe biyobeye, maze twarabonye gutangaza Yesu yamaze kuzuka, aho twabonye Maria Magdalena amaze kumenya ko Yesu yazutse, yatewemwo umutima ukomeye cyane wo kugenda kumenyesha abandi ivyuko Yesu yazutse. Ibi twabibona nko mu gice ca 28 c'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Nkuko mwagiye murabikurikirana, mu by'ukuri mwino ndwi twarahezagiwe n'Imana. Maze twabonye ibindi vyigwa bitandukanye nk'ubuzima bwahindutse, aho ba Paulo ba Petero bari imbere y'iboma mu imbere y'abacamanza bakomakomeye, bakoze ibintu bidasanzwe. Maze n'imbere yuko bashika aho hantu ku munsi mukuru wa Pentecote, baba abantu mu by'ukuri badasanzwe. Mu gice ca 4 uzobona abantu bababonye baratangazwa nuko batize kandi bakoze ibintu bidasanzwe, maze abantu bose ngo batahura yuko babanye na Yesu, kuko na Yesu nawe yarigeze gushirwa mu matwi katize, ariko yakoze ibintu bidasanzwe. Nabo rero babaye ibishinga ntahe bizima. Mwibuke Petero ari imbere ashitse aho Yesu yari karacunaguzwa kugira ngo abambwe mu gice ca 27 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Petero yari hakanye Yesu. Petero amaze kwihakana Yesu, vyari binagoye cyane kwemera yuko Petero ari umuntu afise inkomezi mu vy'Imana, ari umuntu yibuka ivyo Yesu yamugiriye n'ivyo babanye nawe, ariko Petero aramwihakana. Ariko mwumva ubushobozi bwa mwemera bumaze kumuzako, barageze igihe bavuga bati twebwe tutavuze ubutumwa ikibazo coba, ntidushobora kugira ikindi kintu na kimwe dushira imbere, ahubwo turavuga ubutumwa. Rero mwino ndwi twari dufise ivyigwa bidasanzwe mu by'ukuri vyadufashije, ari nayo mpamvu inyuma y'iyo ncamake ya bino vyigwa tugiye kuraba
bimwe mu bibazo abakunzi abagenzi bacu mwatubajije hamwe n'inyunganizi. Rero twotangura turashimira mu by'ukuri umugwi wose w'abigisha bakoze muri ino ndwi, tugashimira kandi namwe mwadukurikiranye mukagira inyunganizi mutanga mukagira ibibazo mubajije. Turashimira cyane Michel Kagabo, turashimira Hategekimana, turashimira Husna Jamila, turashimira Goreti Kubwi hamwe na Cishahayo Eri Moise, Bolencia Nibigira n'abandi nka Shania Chanceline yama imisi yose atwunganira canka tubaza, nawe turamushimira cyane. Maze tugashimira na Paul. Hanyuma kandi haro nundi yatubajije ikibazo ariko tutabashije kuronka neza izina, nawe nibaza ko tugiye gufata kanya kugira ngo twishire ibibazo byose muri rusange. Rero uwitwa Michel Kagabo aragira ati gushinga intahe ni ngombwa. Mbega byo bari ngombwa ko tubikora mu buryo verbal canke mu buryo bwo kuvuga gusa canke na presence physique mu majambo yakoresheje ngaha canke mu buryo buboneka umuntu arashobora gushinga intahe? Ico no menyesha uyu mushinga ntahe nuko mu by'ukuri ikijanye no gushinga intahe twahamagariwe gushinga intahe mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye, mu gihe kigoye n'icoroshe, kubera yuko Yesu ubutumwa yaduhaye yatubwiye ngo namwe muri vyabona byo gushingira intahe ivyo, kubera yuko ubutumwa bwiza twamenye tubwirizwa kububwira abandi kugira ngo bimenyekane yuko Yesu yatubohoye. Hari abantu benshi baba barabaye mu byaha byinshi bitandukanye, maze ivyo byaha bakabibamo igihe kinini, mugabo Yesu bamara guhura nawe abo bantu bakarokoka. Rero muri ico gihe bahamagarirwa kuvuga ubutumwa bwiza. Hari abantu batazi kuvuga, hari abantu badafise indimi zikomakomeye, ariko igishinga ntahe si mu buryo gusa bwo kuvuga. Igishinga ntahe kiraca mu byo umuntu akora. Iyo abantu bari bakuzi ko ubuswaganyi, iyo abantu bari bakuzi ko ububeshi, iyo abantu bari bakuzi ko ingeso mbi zose zishoboka, mugabo bakagera igihe babona yuko usigaye uri umuntu muzima, ugira neza, uvuga neza, utibutabesha, ivyo byose biratuma abantu bumva yuko basubijwemo intege, maze aba bantu bigatuma babona yuko nawe uri gishinga ntahe kigendera. Gushinga intahe rero ntibiba mu buryo bw'amajambo gusa, ahubwo gushinga intahe biraba mu buryo bw'ibikorwa. Ari nayo mpamvu umuntu yoshinga intahe mu majambo gusa ataco bakoze, kuko ibikorwa biruta amajambo. Rero turaraba n'amajambo Hategekimana nawe nyene yadushikirije akagira ati mbega gushinga intahe vyoba ari nkabijya dukora mu ishengero byo kuja imbere gushima. Mu by'ukuri iki kibazo kirerekana yuko Hategekimana yumvira cyane. Ico no vuga nuko igihe cyose abantu bagiye imbere y'ishengero kugira ngo bashime Imana ivyo yabakoreye ni vyiza cyane, birahimbaye, navyo birimo ni kimwe mu bintu byo gushinga intahe, ni uburyo bumwe kanaka bwo gushinga intahe, ariko gushinga intahe ntibihagararira aho gusa. Rero sinibaza ko umuntu igihe agiye imbere y'ishengero kugira ngo ashime Imana ivyo yamukoreye ariko gusa yo carangiriza ibikorwa byo gushinga intahe. Gushinga intahe twamye twiga muri no yinga muri Indongozi, kwari kumenyesha inzira nziza abatarayimenya, kwari kumenyesha abandi bantu badasanzwe basangiye imyizerere natwe ivyo twumvise n'ivyo twize canke ivyo twatahuye ku Mana. Muri ico gihe tukabasha kubimenyesha abandi, nibwo buryo bwo gushinga intahe. Tukanashinga intahe rero mu kuntu tubaho, mu kuntu tugira ubuzima bwahindutse. Rero igihe umuntu agiye imbere y'ishengero gushimira Imana, nawe nivyo kuri abashaka gushingira intahe Imana ivyo yamukoreye. Hajya mu rusengero imisi yose tuje ku isabato canke iyindi misi yose dushobora kuja mu rusengero tukaba turiko turashima Imana, nibisigura ko ari byo bikorwa byonyene Imana yadukoreye, kandi sinatwebwe twenyene niba yarabikoreye. Nabajya abantu bose badahagurutse bakaja imbere baba bafise ivyo bashobora gushimira Imana, baba bafise ibindi bishinga ntahe, baba bafise kandi n'umundi buryo bashingamwo intahe nabo nyene aho babaye mu mihana iwabo. Husna Jamila nawe aratubaza ikibazo agira ati mbega Imana barayishingira intahe canke bashingira intahe abantu bivanye n'ivyo iba yakoze? Turashimira cyane Husna kuri iki kibazo yatubajije. Mugabo mu by'ukuri iki kibazo twogitahura gute? Twogitahura yuko Imana yo kwishingira intahe ubwayo. Imana ibikorwa byose biba biyigarukako, yo kwishingira intahe, ariko Imana yifuje ko abantu natwe dusangira umugabane w'igikorwa cyayo, nayo irifuza yuko Imana dukorana nayo kugira ngo idutere umunezero, isangira ivyayo natwe.
kubisanzwe Imana yo kwishingira intahe, ariko yashimye yuko biciye muri Kristo Yesu abantu natwe tuvuka, kandi biciye mu kwemera Yesu natwe twahindutse abana b'Imana. Umwana rero w'umuntu ntashobora kutareka gushingira intahe. Aya majambo muzobana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice 12 ngo abamwakiye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Igihe twakira Kristo twahindutse abana b'Imana mu bundi buryo. Rero iyo abantu babonye umwana kanaka bavuga ati n'umwana wa kanaka, mu by'ukuri birasobanutse. Igihe abantu babonye abakristo bavuga ati abana b'Imana, muri ico gihe tuba turi bishinga ntahe vyigendera. Niba dufise imico n'imigenzereze myiza, natwe tuba turiko turashingira Imana intahe. Nibaza yuko vyumvikana, kubera ko Imana igikorwa cyayo ntiyanagombye yuko gikorwa n'abamarayika, ahubwo yagombye yuko twebwe bacu natwe tugira uruhara muri ico gikorwa. Namwe mwibaze abantu bagendanye na Yesu igihe gishika imyaka 3, bakaba barabonye ivyo yakoze n'ivyo yavuze, maze bakavyibonera n'amaso yabo. Abo bantu kuba bohagarika kubivuga ivyo bintu cyo bari kibazo. Mwibuka amajambo twasomye dutangura mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yeremiya mu gice 20 umurongo w'8 yerekana yuko igato vuga ubutumwa yogira ibara, yobona ibara. Paulo we abisubiramo mu cete yandikiye Abikorinto ca mbere, naho arabivuga mu buryo bwahuranije yerekana yuko igato vuga ubutumwa yobagize ingorane. Rero abantu igihe basobanukira ivy'Imana, igihe abantu babonye ukugira neza kw'Imana, bumva umuriro waka muri bo. Niko Yeremiya yakoresheje ayo majambo. Umuriro utangura kwaka muri wewe, ukumva umenga ivyo bintu utabivuze uzogira ikibazo. Rero muri ubwo buryo uri kurashingira Imana intahe. Iyo abantu bagiriwe neza n'abandi, abandi barabashinga intahe bakavuga bati mu by'ukuri kana karangiriye neza. Mugabe umuntu agenda yirata avuga ngo je ndumugira neza, nta muntu n'umwe amushingira intahe, muri ico gihe n'ikibazo. Imana rero byo biteye ingorane igihe Imana yovuga yuko ari umugororotsi, igihe Imana yovuga kigira neza, ata n'umwe abivuze wundi Imana yabigiriye. Aho niho rero mu by'ukuri novuga ko dushingira Imana intahe, nayo atari uko biginaniye kwishingira intahe ubwayo, ariko ari uko ishaka ko natwe tugira uruhara mu gikorwa cyayo. Turashimira Goreti kubwi kuko yaratwunganiye, na Cishahayo Elia Moise nawe wenyene yaratwunganiye. Hanyuma Bolensia nibigira akagira ati Maria Magdalena na Maria wundi baratangaje ko Yesu yazutse. Mbega tweho uyu munsi twotangaza Yesu? Canke uyu munsi niba twotangaza Yesu twomutangaza gute? Mu by'ukuri turafise ivyo dukomora ku batubanjirije mu gikorwa cyabo ca mbere. Mwibuke yuko abigishwa ba Yesu igihe bari bamaze kuronka ubushobozi bwa Hamwe yera, ntivyigeze bibakundira yuko baguma hamwe, ahubwo baragiye bahera Yerusalemu bagenda ku mpera z'isi bavuga ivy'ubutumwa bwiza, bamenyesha abantu ivy'inzira y'agakiza. Maze Paulo we yaragize ati jewe ubutumwa bwose nashikirije, mu ikete yandikiye Timote mu gice 4:9 uhereye ku murongo w'7 yavuze ati jewe nagwanye urugamba nagwanye intambara nziza, mbikiwe igitsibo c'ubugingo, kandi ico gitsibo si jewe jenyene ndakibikiwe, ahubwo n'abanyumvise n'abazumva amajambo yanje biciye muri aba mubona yamenyesheje. Mu yandi majambo, igihe umuntu wese abatijwe agahinduka umwigishwa wa Yesu, agahinduka umwigishwa muzima, amaze kubatizwa, uyu muntu aca herako nawe agatangura gutangaza iby'inzira y'agakiza, akamenyesha abandi iby'ubugororotsi bw'Imana. Mbega tweho ntidukwiye kugira ayo mahirwe yo kuba twotangaza ibya Yesu? Ntidukwiye kugira ayo mahirwe yo kumenyesha abandi iby'inzira y'agakiza? Iki kibazo twogifataniriza hamwe n'uwabajije ati mbega bajya abantu bagendagenda bafise amamegafone mu mabarabara, bafise ibikoresho bitandukanye, bagenda babwira abandi ubutumwa bwiza, mbega bajya abantu baba barahindutse by'ukuri? Mbega niko guhinduka kuvugwa? Rero twomenyesha umuntu yuko igihe Yesu yari karerekana ibimenyetso by'ibihe by'iherezo, yaravuze ko abantu benshi bazoza bavuga izina ry'Imana, abazogwira abavuga ubutumwa, abantu bavuga mu by'ukuri ubutumwa batatumwe. Canibuka amajambo Yesu Imana yavugiye mu kanwa k'umusabyi wa Yeremiya igira iti mu by'ukuri aba bantu baraje baratora ubutumwa bwanje baragenda baravuga, ariko ntigeze mvugana nabo. Hari abantu benshi bavuga ubutumwa bw'Imana mugabo batavuganye n'Imana, kuko ikintu bita ubutumwa, umuvuga butumwa twomwita messenger ni nk'intumwa ijanye ubutumwa kanaka. Muri ico gihe nta messenger nimwe ishobora kuba idafise ubutumwa message, nta muvuga butumwa dafise ubutumwa janye. Mu gihe rero umuntu adafise ubutumwa maze akihuma umwanya wo kubuvuga, muri ico gihe aragira ikibazo. Hari abantu mu by'ukuri bashobora guhagarara mu kibanza kanaka bakumva umuriro uragurumanye muri bo, bumvise iby'ubutumwa bwiza barabikunda, maze bagaca biroha mu mabarabara bakabanza bagatangura bakavuga ubutumwa cyane, mugabo batigeze bicarana n'Imana ngo ibanze bigishe batoze uburyo
bwo kwigisha ukuntu amajambo y'Imana asobanurwa nabo nyene ngabe yarabahinduye yarakoze ku mitima yabo. Abo ni ku ruhande rumwe. Hari abandi bantu nabo bagenda bafise nyene nk'aya megafone muvuga mugabo bakaba ari abantu mu by'ukuri bahindutse bamaze kwakira ubutumwa bwiza. Abo bantu mu by'ukuri bakaba ari igishinga ntaye cigendera bakaba bavuga bati mu by'ukuri tutavuze ubutumwa hakomwe Paulo yavuga tutavuze ubutumwa tugira ingorane. Abo nabo barahari ntidushobora kubideha. Ariko igihambaye cyane ni ukumenya ngo mbega niba ndi umuvuga butumwa ndiko nkorera nde mvugira nde maze amasezerano twagiranye n'uwo ndiko ndavugira na yahe, kuko ubutumwa bubwirizwa ko bufise aho bukomoka naho buja. Hari n'uwundi rero tutabashije kwibuka neza izina tubaje ku telefone tubaza ikibazo ati mbega bajya abantu n'uyu nibaza ko twishuye niwe nyene tuheje kwishura kuri iki kibazo yari yavuze ibijanye n'ama megafone. Nibaza yuko uyu muntu mu by'ukuri twamushimira. Hanyuma kandi hari uwundi yabajije ati Paul yoba yarihamagaye canke ko goba ari ukuntu abaromani babikoze kugira ngo Paulo nawe aje mu bantu bavuga butumwa maze aze ahindagure n'ibitabo byinshi yandika ibitabo byinshi mugabo mu by'ukuri ubutumwa atabukomoye ku Mana. Icyo nomenyesha uyu muntu nuko niyasoma mu gice c'8 cy'igitabo cyo byakozwe n'intumwa azobona ukwihana kwa Paulo. Ibirenze ivyo no byitaho cyo bari kibazo cy'urusaku, kubera yuko ibi bintu ntavyo tubona muri Bibiliya. Abantu benshi bagiye baravuga ibintu bitandukanye kuri Paulo. Hari abavuze yuko Paulo yari umuntu atowe n'Imana kugira ngo aje mu kibanza ca Yuda. Murazi ko abigishwa bari 12 maze Yuda agahemukira Imana. Hari abagira bati rero Paulo yatowe n'Imana kugira ngo aje mu kibanza ca Yuda. Ariko mwibuke yuko abigishwa bari bamaze gukora ubufindo mu gice cya 5 cy'ibyakozwe n'intumwa batora witwa Matiya aje mu kibanza cy'uyu. Paulo mu nyuma araza nawe twokwita yuko yabaye intumwa ya 13 nawe aja muri abo. Rero abavuga yuko yo bari Imana yamwitoranirije nabo bari ku ruhande rumwe. Ariko uyu mwene data nawe n'ubwa mbere ndavyumvise nawe akagira ati mu by'ukuri ashobora kuba yari yarungitswe n'abaromani kugira ngo abakorere igikorwa cyabo idiri yabo. Jewe rero novuga nti mu by'ukuri turaba ivyo twasomye mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ku bijanye n'ubuzima bwa Paulo. Ico novuga ntakekeranye nuko Paulo yageze igihe agakora ibintu by'ibitangaza, ibintu bitashobora gukorwa n'umuntu n'umuntu uwo ari we wese. Umuntu yatumwe na mission isanzwe mu by'ukuri atari bushobora. Nko mu gice cya 13 Paulo hari ahantu yahanuye abantu yuko bakwiye kwihana igihe yandikira abikoreye. Biragoye cyane kubona umuntu arungitswe kubw'uburyo kanaka bwo kwironderera inyungu z'abandi bantu bo mu buryo bw'umubiri ashobora gukora ibikorwa nk'ivyo Paulo yakoze. Mwibuke ko Paulo yigeze gukomogwa n'inzoka ari mu kiyaga maze Paulo iyo nzoka ntaco yamugize. Muzobisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu bice by'16 uri kuraraba ukuntu Paulo yagiye aragira ingendo ziwe n'ibikorwa yagiye arakora. Uzobona yuko Paulo yabaye umuntu w'igitangaza. N'inyandiko z'ubwo yanditse zari inyandiko ziri mu bwenge bwinshi budashobora kuba bukomoka ku muntu. Maze Paulo mu by'ukuri atubera icitegererezo kandi jewe sinkekeranya yuko Paulo yatoranijwe n'Imana ndabifatiye muri Bibiliya. Ivyuko yo bari yatumwe rero n'abaromani sinibaza yuko ari ukuri. Ivyo mu by'ukuri nta shingiro bifise, ariko turafise ibimenyamenya byuko Paulo yari umukozi w'Imana kandi Imana yitoranirije dufatiye ku byo duhejeje kubona mu kanya. Rero Imana ibahezagire kandi bagire neza. Imana yagize neza kubera ko yamiturungikirana ntajya amajambo yayo. Mwibuke ko mu ndwi yahera twize ko Imana yama irema uburyo ishyiraho inzira nyinshi cyane z'ukuntu abantu bakwiye kuyimenya. Ivyo rero turabishimira Imana cyane. Ari nayo mpamvu tubasaba kugira ngo iminsi yose ikigwa gitambutse mu gikurikirane maze munagisabikanye na bagenzi banyu. Imana ibahezagire kandi ibagire neza mu izina rya Yesu. Reka turangize n'isengesho. Nyene icubahiro Mwami Imana ugira neza, ugira imbabazi n'ubuntu bwinshi butangaje. Niyo mpamvu waturetse ukabana natwe muri rino jambo. Reka tubigushimire nuhabwe icubahiro. Reka rero tugusabe kugira ngo iri jambo rimatanishe ishashara ku mitima yacu, maze tubashe kubaho tuzi ko tubwirizwa kuba ibishinga nahe bizima, maze abatubona batakuzi bahere ko baguhimbaza. Uduhe kuba iminsi yose icyo dutahuye natwe tugisangikanya na bene data, kugira ngo abantu benshi babohogwe imitego y'umwansi, maze babeho n'abafise ivyizigiro by'ejo. Nuko rero Nyagasani ubane n'umwe wese muri twebwe mu izina rya Yesu. Amen.